urumva harimo akantu batigeze bamenya kuko ntabwo ushobora gufata Goma na Bukavu hama ngo unanirwe gufata Buvira. None Buvira ingana ni iki? Ingana na Etazini. Buvira kajya kantu ufashe Goma na Bukavu hama unaniwe gufata Buvira, ukavuga ngo inguvu wafatishije Goma na Bukavu nizi wawe gute? Kubera icyo utari kurazikoresha gufata Buvira nayo hama winjira Bujumbura. Abantu rero baze bamenya yuko ibintu byose bujyaba harimwo ikintu citwa ubwenge. Wirukanka n'umugabo akarikeruka mu mara ubwoba. Uyu munsi urabona yuko bari barakubise Kongo barayigize nk'akarima kabo biyuririra uko bashatse, mugabo uyu munsi biriko birabananira. Hari igihe rero bazokora akantu gatoyi bamere nk'abakubiswe n'inkuba tubabure vyiza bo biheba. Turabona mugice cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri kumande zine zisi turabahe mwaramutse namwiriwe. So my name is Liam Promoter behind the camera. Yes, twagarutse twongera turamutsa mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mukora ibiganiro tubashikiriza, abaduha amakomanteri, abadushigikira, abadutera intege. Tubatubwire ko tubakunda cyane. Wowe utaragira subscribe ubandanye ugira subscribe kugira ngo ibiganiro tuza tubashikiriza ubu wa mbere mu kuvyibonera. So niba musesanguzi wacu sinengwa ndamuvuga amaze kuba umuntu wanyu, amaze kuba umuntu watwese. So reka ndamwakire agende abaramutsa. Ni sawa bro. Urameze neza? Turashima Imana kabisa. Ndaramukije n'abariko baratwumviriza canke abariko baraturaba aho bari hose bivanye naho bari, ni mwiriwe canke mwaramutse. Bivanye n'umwe wese ahaherereye. Kandi tubashimira ko babandanya kudukurikirana. Uno munsi wari umeze gute iyo ubyutse mu gatondo kitegura kwaje ku kazi? Ni igikubi ubikesha nde? Jewe kwanza mbanza gushimira Imana kubera yuko Imana niyitumye tubaho, niyo duhaye ubuzima. Iyo ubyutse rero ukabona ufise ubuzima utagwaye hanyuma ukagenda ukabona birakunda, biba ari ibintu byo gushimira Imana gose. Turashimira Imana rero yuko turahari turiho yego kandi tumeze neza. Byiza cyane. So reka tutarandiriye tugende twinjira mu kiganiro nyezina. Turagaruka ku makuru aravugwa ariko aravugisha isi mbese na Afrika muri rusange. Amakuru y'igihugu kibanyi ca Kongo n'u Rwanda mbese n'u Burundi. Rwanda turaza kugaruka gatonyi nyuma abantu kugira ngo tubahe inkuru. U Rwanda igihe gwinjira muri Kongo abantu benshi barabonye kumenga burakomeye bufata Bukavu Goma ata bintu bya hatari binze gusabwa. Abantu barajanga bavuga ati u Rwanda rurakomeye, inventory irakomeye, ariko turiko turaraba mu nyuma ukuntu biko bigenda bihindukira aho President Kisekedi wa Kongo tuvuga kari karatsinda ki diplomasi. Mbega nkawo umusesanguzi tuvuge ko ubwenge hamwe no kwibaza ko ukomeye ni kihe kintu nyamukuru cyo bagihambaye? Nawe urabibona mon frère. Urabibona yuko mbo kijya gihe abanyarwanda baraduze barafata Goma. Ku byukuri urabye inguvu baduganye kabisa urabona yuko kabisa bari baje gukubita kandi kabisa mengo barashatse nko kumera nk'aberekana yuko ibintu nyene babishoboye. Abantu baranatinya bavuga ati ariko ikintu cadutangaje cyane ikintu gitangaje cyane nuko bujya ugiye kubiraba neza urashobora gusanga twavuga yuko M23 canke inkotanyi canke igisoda cy'u Rwanda cyakoresheje inguvu cyane. Cyakoresheje inguvu cyane ariko gikoresha ubwenge atari bwinshi. Avuga yuko atari bwinshi. Sivyo? Kubera yuko bujya mu intambara zose ntushobora kuzigwanisha ibigwanisho gusa. Ushiramo n'ibigwanisho by'ubwonko
ubwenge cyane rero novuga yuko kabisa kubijanye n'inguvu barerekanye inguvu ahubwo reka nkoresha ubwenge urabyumva bajya nabo barihanyagura mugabo birangira ibintu bitagenze nk'uko babitekereza urumva rero novuga yuko bajya abantu kubera kubisanzwe urabona mbo intuzenye igisoda cy'u Rwanda kirashobora kuba caravuguruye mu bijanye n'inguvu za gisirikare ariko burya inguvu za gisirikare sico cyonyine kiba gikeneye ku rugamba harakeneye n'inguvu z'ubwenge rero inguvu z'ubwenge twavuga yuko kabisa Perezida Kisekedi burya yarabasumbije cyane ku bintu bijanye n'intuzenye bijanye na diplomasi yarabataye kuwa amazi kabisa niyo mpamvu ubona yuko uyu munsi ugiye kubiraba mu myaka yahera u Rwanda rugiye muri Kongo ruvuga ngo FDLR canke ibiki urumva n'amakungu yaragumviriza mugabo uyu munsi ugiye kuraba urabona yuko atamuntu ari karumviriza ntuzenye banabafatira n'ibihano atamuntu ari karumviriza u Rwanda biboneka yuko rero nimba atamuntu ari karakumviriza ku bintu uhaye uvuga canke ushaka gusigura ibintu byose uravandika ugomba kumenyekanisha ibintu uri kurakora hama ntibakumvirize bisigura yuko uwo muri ko muragwana aba yagutaye kuwa amazi aba yagusumbije gose dufate reka genda kumvishe nk'akantu ngaha wumvirize ukuntu ibintu bimeze ngaha gato reka ndakumvisha akantu ngaha gerageza ko yes please kubera ko uri kuvuga ati neva amagambo yavuze aramutse atayakoze bamureba mu bwonko tukaba tuzi ko perezida wacu wa Kongo bita Shobora Kavorime nakwiye yabivuze ati le moindre escarmouche zatera u Rwanda aho n'ibyaba bigiye kuba nk'ibyo Chilombo nawe yavuze bikarangira gutyo bamufatanya ahantu neva dore ko ari inshuti ya Chilombo wenda ari iterabwoba nakoreye i Burundi imyaka 5 umurundi ntago yigeze ba mu ntambara zabaye muri Kongo iyaza kuba yarari muri Kongo muri 1996 1998 mpaka mu 2000 ntago yari kuvuga bene ari amagambo ngo narangiza aburi cyakora ariko kubera ko atigeze ayoborwa na Kabare bari Minister of Defense yari rimwe na rimwe hari ibintu avuga ari nk'ukina ariko nawe ntiyarashe Kigali n'amasasu ariko Kigali yayirashe muri diplomasi kuko witegereje ari amasasu arahagije wirinze ubona Kagame ahagarara imbere y'abana akababwira ati munajya kuziba mukanda bizatugiraho ingaruka lakini mufunge mikanda bisobanura yuko yamaze gukubitwa isasu araribona kwa inzari Kirombo ntago mvuga ko atarashe Kigali yarayirashe mu buryo kubwo bunakomeye buraruta isasu ibi rero twavuga ngo Kirombo yareshuye cyangwa ibyo yavuze ntiyabikoze jewe mbona ko Kirombo yabikoze yarabikoze kuko nta mwaka numwe kuri leta ya Kagame G7 yari yarigeze yicara yisha abanyarwanda induru turazivuza afunga abantu induru ziravuga afata Kongo induru ziravuga arwanira na Uganda muri Kongo induru ziravuga nta musi yigeze abona sanction nk'izo Kirombo yamuzaniye yamuteje ntabwo yigeze ahura n'ikibazo ngo G7 yicare imusanctioning ubwongereza bwicare umusanctioning European Union imusanctioning US imusanctioning ibyo byose byabagaho
mbere yurira amadege ahubwo ajya kubabwira ko abakoze jenoside n'Ububirigi bwakoze jenoside n'Ubufaransa bwakoze jenoside. Uyu munsi ntaho afite yirukanka kujya kumvisha abakoze jenoside. Ririya sasu rirahagije, baryita funga kinwa. gusangurira amajambo rero ibyo byonyine uri umuntu azi ubwenge sibyo urashobora kugira ikintu wumvamo nimba warigeze kubugwana intambara abantu bose amatwi n'amaso bakabiguha urabyumva ariko uyu munsi ukaba udashobora ata n'umuntu n'umwe afite n'umwanya wo kukumviriza ngo ubuje ari kugufatira ibihano si ngombwa abantu bakubitane barasane perezida w'igihugu abone imirambo y'abene gihugu biwiwe batazi ico bariko barazira Kisekedi afise mu mutwe yego kubera ko avuga ati mba zibiri zigutaniye isi zigwaniye ajya no kuvuga yagwana agashama ingufu zose aho imvubu zigwaniye ubwatsi nibwo buhahonera ibyo rero ko yabimenye kare ni urumva rero yigeze yemera yuko ibyo bonye bishikira abene gihugu biwiwe icyo yakoze ari bro afise mu tumenyereye u Rwanda rufise slogan bita ngo agaciro tugaruka ku ijambo Perezida Kagame yavuze avugira mu ruhame niko babivuga abanyagihugu bakoranye arababwira ngo mufunge imikanda iryo jambo eske rihesha agaciro umuntu canke rirakamwaka tuvuge tubihuje n'ivyo nyene tuvuge ko Kagame yoba yamanitse ati ntashwa nkifise urumva jewe novuga yuko ni ibintu byo kwimenyera canke kumenyera ibintu bijanye no guhabwa kijya n'ikintu ubona yuko abantu kenshi cyane abanyafrika ikijya kintu bacihendako kuko ivy'abazungu ntivyigera bibagwawe umwanya n'umwanya bashakiye igihe babishakiye barabitora baravyisubiza rero nimba uyu munsi uri kurabwira bene gihugu biwawe yuko bategerezwa gufunga imikanda bivanye nuko abazungu bahagaritse imfashanyo runaka bahora bagwa hajya tuvuga yuko yareshuwe yaratsinzwe kabisa yaratsinzwe ntibategerezwa gufunga imikanda bagira ufise igisirikare gikomeye waguze ibigwanisho byinshi waririnze waragizene ariko hagera igihe umuntu avuga ati jewe iwawe ndakuyemwe akanje karenge ugaca uvuga ati bantu ni mutubi kubavura ivyo bintu kabisa ho yuko kabisa yaratsinzwe turaza kuvuga ikindi kintu akika aravuga iryo jambo nyene Kagame twarabona abanyagihugu baca bakoma amashi umuntu akubwira ati buryo ugiye kwitwa n'inzara tuvuge ko abanyagihugu mu Rwanda baba mutinya canke baba barimaze kuyakira mbo irumva bijya yavuze novuga yuko ngirana amahirwe yavuze kubivugira mu Rwanda nkabigiye biza kuba byaravuze perezida w'u Burundi abanyarwanda nitwari kubakira ati nene yavuze ko bagiye kwitwa n'inzara ntitwari kubakira ngo noneho abarundi inzara irabishe nimugende muhahe imfashanyo urumva ariko kubera umunyarwanda nta kibazo kirimo urumva ariko agiye mu mutima baravuga ati karabaye ndakakuroka yewe biravugwa kugira ngo tubaho umuco wizewe Perezida ndashima babirukana baramanuka perezida washaka ko mubita Chilombo Felix yabivuze mwana wasikamush zate Rwanda aho nibyaha bigiye kuba nk'ibyo Chilombo nawe yavuze bikarangira gucyo bamufatanya ahantu gereza mikoro wenda ari terabwo nakoreye Burundi imyaka 5 umurundi ni umuntu
kabiri ndeka, gatatu ndeka, ku nshuro ya gatanu iyo utaryamye wararyama. niko Sinibaza ko Ndayishimiye wabonye ibyo bakoze mugenzi we Petero Nkurunziza, akareba ibyo bakoze Buyoya, akareba abo barasiye mu ndege n'umurambo wiwe, sinibaza ko ashobora kubikinamo. Perezida wa Kongo ntabwo yigeze aba mu ntambara zabaye muri reka Kongo. turekera gerageza gusesangura ayo majambo. ni ukuvuga yuko twebwe turetse n'ibyo kuvuga ngo u Rwanda ngo twaragwaniye muri Kongo, mu Burundi abantu barabuzi. ni ukuvuga ngo hajya ahantu iyo tuvuga ngo tuhagwanire hari igihe bishoboka yuko hari kuba ikindi kintu, sibyo? Rero umuntu yiyumvira yuko ngo Uburundi bwatsinzwe muri Kongo, hama akiyumvira yuko yojabuka akaza gukubita ngaha, novuga ati ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gihambaye cyane. Arashobora kubona ibintu atigeze anatekereza yuko azobona ngaha. Amatwabivuze bakabyita kubera yuko twebwe Abarundi ku ntambara, urumva, ku ntambara n'Abanyarwanda rega barabizi, bijya byabaye ntibari babyiteze, no kubera hajya harimo akantu batigeze bamenya, urumva, harimo akantu batigeze bamenya, kuko ntabwo ushobora gufata Goma na Bukavu hama ngo unanirwe gufata Buvira. None Buvira ingana ni iki? Ingana na Etazini. Buvira kajya kantu ufashe Goma na Bukavu hama unaniwe gufata Buvira, ukavuga ngo inguvu wafatishije Goma na Bukavu nizi wawe gute? Kubera icyo utari kurazikoresha gufata Buvira nayo hama winjira Bujumbura. Abantu rero baze bamenya yuko ibintu byose bujya haba harimwo ikintu citwa ubwenge. Intambara n'ubwenge, intambara irategurwa kandi itegurwa n'ubwonko, itegurwa gusa ngo nukubera ufite ibigwanisho birakenewe n'ibyo, kandi n'Uburundi burabifise bitari bikeyi, ariko no gushira mu ubwenge. None umuntu akoresheje ubwenge ugatakaza ingabo 1000 ntakatakaze n'ingabo nimwe akagutsinda, wumva wovuga yuko wari kugwana nande? Rero ubwenge ku rugamba ni ikintu cya mbere gikenewe cyane, kugwana nk'ikigugu. Abdul, iyi ntambara iriko irashikira Abanyarwanda ko rabona ingaruka mbi z'iyi ntambara. Tuvuge ko kwa kuntu ati burya urashobora gutegura intambara utazi kwizohera, nakaye kajambo ubwira abanyagihugu Abanyarwanda muri rusange kubibi bibazo bariko baracamo, kubihe bibi bigoye bariko baracamo. Je no babwira yuko ubwa mbere hoho amajambo make bagende buke buke. Igihugu cy'u Burundi cinjigwamwo n'umuntu wari we wese, bogerwa kiragwanirwa. Twagwanye imyaka 7 n'abantu bafise inkoho, dukoresha imiheto n'imyami n'amacumu. None wewe ufise inkoho, natwe dufise inkoho, uri hajya turi ngaha ubana nande ko twokunyaruza, ahubwo ugasigara uvuga ati nkibi nabigiriye mwe. Hama rero mbona ibihangane, hanyuma bamenye yuko bujya kugira uburongozi bubi, ukumvisha yuko byose iwanya ari byiza, mugabo waraba byiza ntubironke, ahubwo inzara ukaja kuyita ku bandi bimererewe neza, ntaho bizobashikana. Nibatekane, barondera ukuntu bofata neza igihugu ciwabo, hanyuma babane mu mahoro, kandi bamenye yuko kubana n'umuntu bidasaba ubujyajya. Urashobora kugendera mu kuri ukabana n'umuntu neza kandi mugafashanya muri byinshi. Bagomba gusubira ijambo ry'umunsi abantu bashobora kubafasha.
kubaho wifuza kubaho ufise uburoho ubu nkabaho nifuza ibyo waba ufise nikihe kintu wubwira u Rwanda kubaho wifuza ibyo ibindi bihugu bifise mengi ubwo butunzi bw'ibindi bihugu bukwiye kuba iby'u Rwanda akajambo bobabwira vraiment gashobora kubafasha abanyarwanda mbojewe icambere nobabwira aho kugwana na Kongo nibagwane nk'abapanafrike turabe ukuntu Afrika yoba leta zunze ubumwe kubera ivyonye birashobora gufasha ibihugu byinshi bikenye ubona byo ukunda u Rwanda mu gihe ruguma ruzana akajaga oya mbo ivyonye aho mvuga mu gihe bo biheba bakamenya yuko bakwiye kujya dukeyi bafise bagasangira n'abandi urumva igikenye none nk'uyu munsi wirukanka n'umugabo akarikeruka mu mara ubwoba uyu munsi urabona yuko bari barakubise Kongo barayigize nk'akarima kabo biyuririra uko bashatse mugabo uyu munsi biriko birabananira hari igihe rero bazokora akantu gatoyi bamere nk'abakubiswe n'inkuba tubabure vyiza bobiheba yego bobiheba kubera ko inzira y'amahoro singwano kandi inzira y'amahoro nizana vyinshi atamaraso asesetse ataki n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati abantu baja kugwana bikarangira n'ubundi bagarutse inyuma intambara igahezwa n'inzira y'amahoro kandi iyo babijamwo mbere ataco byari kubagira reka tugushimire bwana Abdul sawa murakoze cyane Imana ibaheze n'abantu bose bari baradukurikirana kuri urubuga rwa Link Academy hari wowe utaragira subscribe urashobora subscribe kugira ngo ibiganiro bishyize ko buri mwanya ugume ubibona mbese ushobora no kubisangiza n'abandi so turabakunda cyane my name is Promoter Bendo Camera ciao